abantu barakwiye guha agaciro abantu bafite ubumuga ntamwereke ko umengo n'umuntu atari wo gukonsidera atari wo guha agaciro atari wo gutebaho oya bahabwa agaciro nkuko n'abandi bose bafite agaciro ku rugero rumwe ariko iyo ukora ikintu gifise nk'umuhamagaro gifise nk'ikintu kiri ku mutima wawe nta kiguca intege na kimwe gihari baze baricara muri vile atariko barasabiriza mugabo ariko aradanaza amayinite nk'abandi bose akandi kamonotera ni kuri babane nyene bafise ubumuga iruhande yo gukenera ko babakonsidera badukonsidera baduha agaciro banza mwiyemere namwe mu vy'ukuri mwerekane yuko mushoboye. Hello ladies and gentlemen, turabaramukije cyane tubifuriza kumererwa neza aho muri ko muradukurikiranira hose nkuko mubibona rero natwebwe tumeze neza turashima turabahaye ikaze kuri Kazuza Design TV mu kiganiro Sport Show nkuko mubibona kiganiro muko mugishikirizwa na Florent Dibati ndi kumwe na Kiki Makwinto. Ego turabahaye ikaze rero kandi mushobore kudukurikirana mumerewe neza ku bataragira subscribe gahunda ni yindi nyene canke s'abone murashobora kwiyabonesha kugira muze muraba bambere kuronka bino biganiro abamaze nabo kugira subscribe murashobora kuza mura sharinga canke gupartager kino kiganiro kugira ngo abatarashobora kukibona mushobora kukibasangiza nabo nyene bashobore kubibona nkuko rero mubibona turi kumwe n'umutumire ngaha nawe nyene tugira tumuhe akanya ashobore kwidondora. Yego murakoze cyane nitwa Pacy Nzeyimana Patience sinzi ko hari ibindi hari abamuzi n'abamubonye peut-être nk'ijyambere ariko nk'abamuzi tumuzi kenshi nk'umu psychologue Pacy Nzeyimana yego ariko abantu bariko bariyumvira kiki mbega psychologue Pacy Nzeyimana mu kiganiro ca Sport Show nico gituma nganda musabe rero yidondore neza kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore gutahura igituma twamutumiye muri Sport Show. Yego murakoze ariko si tu veux sport na psychologie ni ibintu bijana bihura umukinyi yateguwe neza mu vy'inyifato canke afise kimugahungabanya umutima wiwe ukamutegura neza akagira ya entraînement yaba football yaba natation yaba bicari cyose usanga bica bihura mugabo muri uno mwanya kuba turi hano iruhande yuko ndi psychologue clinicien wize ivy'inyifato n'isanamitima nsanzwe nitaha ivy'inkino cane mbere ndanabirimwo ndi no mu barongoye Federation ya Football des Amputés urukino rw'umupira w'amaguru w'abafise canke abagendana ubumuga hano mu Burundi rero ngira ngo ni naco kumbure cyo caduhuje muri no mwanya naco tugiye kuvuga ko cane rero ndumwe mu bayoboye iyo federation muri iki gihugu mu bayishinze hanyuma ndafise n'ama equipe ntwara y'abakinyi basanzwe bakinira urukino rw'umupira w'amaguru hani Bujumbura. Yego muratubwiye yuko muraduha mwidondoro mwiza kuvyerekeye ivyo twabatumiye kuvyerekeye ivy'inkino muratubwiye yuko musanzwe muri bamwe barongoye federation y'abagendana ubumuga bakina umupira w'amaguru ni nurukino benshi bazi ko ari rushasha hano mu Burundi twa benshi baramaze kugumva ariko si benshi cyane mbega mwebwe urukino kuruzana ngaha mu Burundi cyumvura cavuye. Murakoze cyane bo sinibaza ko ari na benshi bazi ko urukino ruhari mu by'ukuri biza abantu bake biza bavyumvise tubivuga ngira ngo ku radio canke mu biganiro nk'ibi biza bacaho tuba turiko turakinira kuko natwebwe ubwacu umbaje ikibazo ciza uti mbega byatanguye gute byavuye kuki byavuye he natwebwe ubwacu ntabwo twari tuzi ko urwo rukino rubaho urumva twarize ukiga amashuri wanashaka ameze neza nka Jeunesse Stella ndiga Vugizo ndiga Université de Grand Lac mugabo narinze ndabiheza ntazi ko urwo rukino rubaho ariko mu isi ruhari muri Afrika ruhari muri Tanzania ruhari mu Rwanda ruhari Kenya n'ibindi bihugu byinshi ariko hani Burundi atabihari uti rero byavuye he bo mwana nababwiye ko nsanzwe nizi ivy'inyifato n'isanamitima nk'umu psychologue clinicien nari mfise cabinet muri fondation ngo Patrick
ari nawe twakoranye mbere n'abandi twashoboye gukorana kugira ngo urwo rukino rubeho iyo federasiyo ibeho tukitaho rero ba bantu bafise ubumuga butandukanye ngo Patrick akaba abafasha mu vyerekeye kwakorera ivyuma mfashangingo y'amaproteze orthèse bimwe umuntu yacitse kuboko ashobora kumushira ku kundi igihimba c'ukuboko canke ukuguru kugira ngo ishobore kumworohera gutembera canke gukora akantu kanaka canke kwambara impuzu igafata hanyuma rero wewe nico gikorwa yakora agakora ivyo vyuma mfashangingo hanyuma amaze kubakira igihe kitari gito asanga hari ikibazo gikomeye cyane cerekeye ba bantu bamwitura asanga mu by'ukuri umubabaro bafise canke ubufasha bakeneye bwa mbere si ubwa bya vyuma ubufasha bwa mbere bakeneye nubwo kamere muntu umutima w'umuntu nibiki bikunezera nibiki bikubabaje nibiki wicuza mu buzima rero abantu bafise ubumuga canke bagendana ubumuga yabo wabuvukanye yabo wagize isanganya hariho akantu umutima kaba katameze neza mu gihe ataronse abantu bamutegura ngo bitahure yumve ko ari bisanzwe isanganya n'isanganya nyene haraho yigira ntagire icuba haraho yigira ugacugirako hanyuma isanganya n'isanganya nyene mu bundi buryo ntumenya ngo bibuye umunsi canke bibejo turicaye aho nyene uzubona habaho ikintu gituma naho tutavyifuza habaho mwebwe canke jewe habaho gihinduka nyene nubwo bumuga bukabaho urasohoka mwibarabara imodoka accident murabizi bibihe umuntu aragenda akaryama akigorora akifuka agashuka mugabo ukavyuka kuri paralize ivyo byose ni intango z'ubumuga rero amaze kwitaho abantu asanga ari habaza kubakorera ico cuma gusa asanga siwo muti niho rero twaca duhura kugira ngo ndamufashe muri ivyo vy'inyifato n'isanamitima kugira ngo nk'umpsychologue clinicien mfasha abantu abakorerwa ivyo vyuma ariko nongenda nabategure kwiyakira no kwakira ivyababayeko mu myaka myinshi canke igihe gito bivanye na ryari vyamubayeko hanyuma wanashaka twasanze vy'ukuri atawo bari ari normal ntawo babinezererewe nkuko n'ubundi wese atobinezerererwa mu kubitaho rero hari habo twakira mu byo nganiriza ndababaza kazoza kabo ingene bakabona inyuma y'ayo masanganya bagize inyuma yo kuba yavutse uko mu ncamake inyuma y'ubwo bumuga abayemo agendana mwaganira rero hari abakubwira ati jewe vraiment nk'ubu ndagwaye akarorero je nahora nkina umupira w'amaguru mugabo kandi barankunda kuri tere mugabo ubu naho ngenda yo banyigizayo kubera ko nagize accident akumva ko ari umuntu yigijweyo mu by'ukuri biraboneka ko hano mu Burundi abantu bafite ubumuga hari ahantu baba bakwiye kugera hariho consideration guhabwa agaciro bakwiye guhabwa agaciro bitari ku rugezo rwiza nkuko bitegeza kugenda rero ugiye muri siporo ni relaxes siporo ni senseless siporo no gutwenga siporo no kunezerwa siporo no kuruhuka siporo no kugira amagara meza ariko umuntu aje arondera ivyo bintu akaba ari we muca mwegezayo ntiyumva yuko hanini mwa muri ko muramugirira nabi naho rero twaciye tuvuga dutoke kumbe muri ba bantu bafise ingorane y'abagendana ubumuga hariho abantu bashobora gukina umupira w'amaguru twebwe rero nangoga n'abandi twakorana ndavuga ati reka turondere rero hano haba ari equipe bakina umupira w'amaguru canke equipe bakina bitwa ko bafise amaguru donc bakomeye turabaze yuko bashobora kubemerera yuko tumwokinamwe namwe nk'abandi bose nuko rero turarondera equipe Bujumbura turabura ruguru turabura naho twahereye rero kuvuga ati hakorera abantu batumerana nabi tubona yuko hari ikintu gikwiye gukorwa kandi tubona umenga twogerageza tukaba tunabona ari na contribution ari ubufasha bukomeye ku gihugu cacu mu gihe ibindi bihugu byose bihari naho twibye tubega none uwoca azana ubwo rukino rw'umupira w'amaguru hano i Burundi naho rutari tukarushiraho yo bagize ikosa canke yo bagize icamara mu ncamake rero mukazo wari wambajije naho vyahereye kugira ngo twiyumvire urukino rw'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga ubu rero baranezerwa barakina barafise equipe bakiniramwo barafise aho bakinira n'abantu nawe uri kurabaraba wumva unezerewe cimvira umugabo nyamukuru cavuye aho mwarimu aho twari tubabariye muratubwiye uko ngene vyagenze mbega mumaze kuciyumvira kuba mubona abantu bafise izo ngorane mbega gushobora gushinga gusaba ubwo busabe kugira ngo mugire iyo federation vyoba vyaraboroheye ica kabiri naco kuri ico nyene kuco kibazo kijana naco mbega kwegeranya
abo bakinyi basanzwe bafise ubumuga basanzwe bakina umupira w'amaguru kuko urashobora kuganira ugasanga ukagina n'umwe canke babiri kubegeranya mbega vyaraboroheye ntivyoroshe wimpereye ku cambere cerekeye kwemererwa nibaza ko murange mu domaine ya sport ari ibintu bitaba vyoroshe kwegeranya ibi bya bipapuro vyose hari ibintu byinshi bisabwa ariko iyo ukora ikintu gifise nk'umuhamagaro gifise nk'ikintu kiri ku mutima wawe nta kiguca intege na kimwe gihari mu rundi ruhande no kuri jewe sinibaza ko hari ikintu batugoye ko cane muri ministère ya jeunesse et sport nta kintu kinini batugoye ko kuko yari innovation cari ikintu kije atari abantu benshi batamenyereye twarabatumira ubijejwe DG wa sport bakaza bakabona ibintu bikorwa ingene biko baragenda bakanezerwa nkuko n'undi wese yonezerwa hanyuma akatworohereza akatubwira ati genda musa nibi ibi mwabikoze nabi genda mukosore mu vy'ukuri kubiraba leta ntabwo nta birebire ntibiranahera cane nivyo nuba dusaba ati nibi bigire neza uko nibi bigire neza uko mugabo mu vy'ukuri nta kintu kinini batugoje hanyuma kucerekeye ikindi warumbajije cerekeye kwegeranya abo bantu mu bakurahe mu buryo bumwe naho nyene ntibitugora kuko urumva nababwiye ko nabantu bamwe muri bo baza batwitura bakeneye ubufasha bwa vya vyuma hanyuma bagasanga ari ubundi bufasha batari biteze bwo gufashwa mu vy'inyifato n'isanamitima kubera ko mu ntango twari dufise umugambi w'uko benshi muri bo n'abantu bavuye mu ibarabara baba bariko barasabiriza n'abantu tukumva ko nukuri ntitwoshira muri football des amputés rukino rw'abafise ubumuga bakina umupira w'amaguru abantu baja gusabiriza mu ibarabara rero byaranatworoheye rero muri uko kubafasha mu by'inyifato n'isanamitima kuza turaprofita tugafatiraho kugira ngo tuze turabigisha kumva ko atari abantu bakwiye kuba mu ibarabara ahubwo bakwiye kwerekana ko bashoboye niho twakiriye na equipe ya mbere twatangaye kwita turashoboye FC muri ubwo rwego rwo kubumvisha icivugo kumva ko hari ikintu bashoboye rero ushaka kuvuga ngo ndashoboye hanyuma ugenda gutega amaboko mu ibarabara kandi ushoboye ahubwo twereke ingene ushoboye iki ushoboye gukora iki ndashoboye gukina umupira w'amaguru twarabashize ku yindi level urindi ntambwe ivuga ngo ndashoboye kudandaza amayinite twarabaye en contact n'ama entreprise de communication nka Lumitel na Onatel n'abandi tuzobarondera kugira ngo bemere kuduformera baba jeune bakina football bacu baze baricara muri ville atariko barasabiriza mugabo ari karadandaza amayinite nk'abandi bose naho tubumvisha ko bashoboye iyo rero bikoze hagatahana ivyo 5,000 10 yahora asabiriza agatahana 2 arabona ko vy'ukuri birashoboka barashoboye naho rero mu buryo bwe nari mvuze nti byaratwereye kuko bamwe baratwitura mugabo mu bundi buryo ni gikorwa kigoye cyane gisaba kwitanga mu buryo budasanzwe kuko urumva udaciye bugufi ngo uje hasi uje kuri iyo level yabo wavusanga wavuze ati vraiment kuko urumva kugenda kwicara imbere y'umuntu kuri Saint Michel ariko arasabiriza citora gatebe canke wicaye hasi nkawe aho gatebana wowe rero witwa gute ubahe bega waje gute waje gukora iki ukamuganiriza buhoro buhoro kuzuba ni ikintu kitoroshe urumva ko bitoroshe ugasanga benshi banashaka nabo twakwimira kwera abaje badusanga ku biro ni bake paraporo yabo twasanze kuri terrain hari nabo ku mugoroba tukajya muri ville bana ko barakavuyo kenshi ku mugoroba imiduga irikira bamwe baca abana abapolisi yari yabazibiye ngo imiduga ntihaca nka saa moya z'ijoro bariko barabirukako sanzwe ni barongoye abantu batanu barongoye runani confederation y'abafise abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi rero iyo bagize ibibazo kenshi baranaduhamagara kugira ngo tubatabare tubavugire tubahanure sino kuvugira umuntu mu makosa gusa rero wasanga vyoroshe kwera bamwe baranakurondera urumva ubwo n'ubundi buryo butumwe n'abamenya ugashikaho ku mugoroba gusanga ipolisi cyabafashe ko bariko barakora ibitari byo bariko bariba bariko barasabiriza bariko baragira ibintu urumva bamwe baca batemberana akantu ko kudandaza ku tuntu kandi bitemewe rero twarahura kenshi byarakunda ko tubonana nabo mu buryo bucanka ubundi mugabo mu by'ukuri igikorwa kigoye cyane nico cyo kwicara imbere y'umuntu agenda no umugu kwamukura mwibarabara kamarindu imwe zibira atakantaronka kuko urumva ntuce umuhica korobwa nyene ikindi kigoye ca kabiri ni ibintu bisaba uburyo bwinshi urumva umukuye iyo minsi ujura mu wa ibyo bibiri yahora aronka agatebana genda uhitane agafu ibindi tuzobivuga nejo genda uhitane aka ibindi tuzobivuga nejo gushika cagihe bamuhaye ikindi kinashobora gukora ari nahanezererwa kuza muri entraînement abona ari umupapa mu rugo mu gihe afise urugo abona ari umuntu w'ikimazi rero mu ncamake nukuri ntivyoroha
mugabo nkuko nari nabibabariye ikintu wamaze kwiha intumbero ukavuga uti kijewe byanka bikunda ntegeza kuva kuri no singize ico ndagikozeko naho byo bandanya abandi mugabo tube twabihaye intango nziza kandi ifise ifatiro rikomeye nivyo rero mu ncamake ntivyoroha mugabo turabikora kandi turasaba ko n'abandi badushigikira tukabikora bikagenda neza football des amputés rukino rw'umupira w'amaguru w'abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi rukaja kuri ku rugero rumwe na football yindi tumenyereye bikitabwaho nkuko n'undi rukino rutabwitabwaho rugashigikirwa nkuko n'izindi nkino zishigikirwa mu gihugu cy'u Burundi nivyo muratubariye Pacy yuko mumaze kugira equipe kandi hariho na federation mbega mu kubimenyekanisha nk'abatarabimenya muhora muca mu nzira ihe ko muvuze yuko hariho abahora babitura mbe namwe hariho nk'ibigo bijejwe abagendana ubwo bumuga canke abavukanye ubumuga mu muhora mugenda kubabwira kubamenyesha yuko iyo football des amputés yatanguye murakoze cyane ko nari babwiye nsanzwe ni domaine yaba Patrick Ngoga yaba jewe twese twaragize ibibazo mu buzima bijanye n'ikibazo cyo kugendana ubumuga kandi twese ari accident Patrick Ngoga yagize azize afite imyaka 6 bamutera ushinge kwa muganga hanyuma yagirako ukuguru yambara icuma hanyuma jewe niga kuri Stella ndumujene nyene mutoya niga mu wa 5 tumerewe neza muhira mu rugo atakibazo mfise imodoka intori kanahana mugabo enjuru ndiko ndakina agapira bimwe nababwira ko ni ibintu utamenye ryari bibantu menya n'ingene bigenza ndiko ndakina agapira nkoroganye n'umwana turiko turakina anteye ibuye ndamwirutse ko nari umuntu ari tivina cyane w'umuguruguru ndamwiruka ko ashitse mwishura afashe umuryango arawugaye yari imiryango y'ibiyo kuri Stella bahazi nkubita amaboko muri wa muryango w'ibiyo biba biramenetse bimwe bihagaze rero mu bibaho bimwe byase urabona umenye bimwe ari biba bisigaye bihagaze nivyo vyaciye bikata amaboko yose mu kwaha irakata imitsi yose nja kwa muganga baramvura muri kiniki ibyo bashoboye baragerageza barampanura n'ibyo kuja hanze n'ibiki mugabo kubera Imana ndabaho ndasubira ndabaho nabaze nk'imisi 2-3 muri koma mugabo mu nyuma ndasubira ndabaho aro ntabwo navyitaho cyane mugabo hariho umukuru muri iki gihugu jewe nagize chance yo guhura nawe hanyuma arambwiye ati wewe ndakwifuza ushigikira abantu bagendana ubumuga nico ndakwifuza ko rero umuntu w'umwubaha cyane numva ntanyungu ndabibonamo jewe ntacyo mvuze si muri gitondo nja muri ivyo mugabo aransigurira ingene dukwiye kwitaho abandi nkuko natwe twiyitaho hanyuma ndibuka ingene vyagenze urumva rero duhuye na Patrick twahuriye gufasha umuntu witwa Clementine mu kumusaga mu gikoto hari yaruguru mu misozi duhurira na Patrick na twamenyaniye mu nyuma duhurira mu ishengero duca tugira union uko nyene atisha twe kwimana yatugiriye neza turiga amashuri turamererwa neza dufite imiduga dutwara dufite imiryango dufite abagore dufite abana mbega nitwosigurira abandi ko bishoboka nuko twafatanye naho rero byabandanirije rero mwarimu wajije muti none bigenda gute ama equipe muragira yego mbega biraborohera mbega abandi bagifise ubumuga butandukanye barabimenya mufise uburyo ubuhe bwo kubimenyekanisha kugira ngo abatabizi babimenye bo twatanguye uko kwiyunga guhera mu kwiyunga abari hafi yacu bikaborohera kubimenya nibaza ko tuba dufise igikundiro mu bantu navyo nyene ni ikintu ciza gituma abantu babanezererwa kubitaho kumenya ivyanyu naho twaja kuri terrain mu Ngagara dukinira mu Ngagara kuri terrain hagati quartier 1 na 5 aho bita kwa Rusagara hagatere gatoya rero hari abantu bazaho urabona imiduga ikirarengana barabona naho abantu babimenyera hari n'igihe twaje tukaza tubona RTN Bengiraje hari igihe twaje tukaza tubona TV online kanaka ngaho baraje ati mwebwe twaraciye aha uheruka tubona muri ko murakina turatangara turaraba gatoya ubu rero twashaka kumenya ibintu ni biki ni muri ubwo buryo tumenyekanamwo
ni nkuko namwebwe mwatwumvise mukatubwira uti ivyo ni namwebwe turakeneye neza ivyo ari byo. Hanyuma mu rundi ruhande nari nababwiye ko nsanzwe ndi nababwiye ko yabajewe ya Patrick Ngoga turi mu madomene yose yaba amashirahamwe amarezo amaorganisation y'abagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi. Rero turafise n'amagroupe murazi ko ibintu byateye imbere bandi bariko barakina usanga ufashe ifoto usanga ugize aka video karungika abantu benshi barabimenye mu bagendana ubumuga mu gihugu cy'u Burundi barabizi ico gikorwa c'urukino rw'umupira w'amaguru. Ariko kandi urumva nk'abantu baserukira abandi muri iyo kategori y'abo bantu bafise ubumuga urumva nta mucumvyi yabwiyimye aho tuba turabwira abantu ko ni vyiza ko bataba mu mubabaro gusa ariko hariho n'ubundi buryo bwinshi bwo kunezerwa hama tukababarira bakabimenya. Ni muri ubwo buryo rero tumenyekanisha iki gikorwa. Yego mu ncamake n'ivyo muri ko muraraba abahora bayikina iyo football ingene batanguye bariko barayikina hagushika bimaze uraza kutubarira bimaze igihe kingana gute hama muri ko muraraba changement imaze kuba maze kuja hamwe bagakina runo rukino mwotubwira ko imeze gute. Murakoze cyane nkitangura nababariye ko umukinnyi ateguwe neza apana gusa muri exercice physique kwiruka entraînement kubita umutwe ivyo ni vyiza cyane mugabo iyo ateguwe no muri we hari aho umuntu aza yisonzeye hari aho umuntu aza yifite ibibazo bitandukanye kukuvuna no kuri nta kintu kinini bitwara kugusuguma na méchanceté nta kintu kimwe bitwara mugabo umukinnyi yateguwe neza. Mu rukino rw'umupira w'amaguru mu Burundi ni twebwe nyene tubigisha amategeko kuko benshi ntayo bazi, ni twebwe dukorana n'abantraîneur donc kujya nyene tugira tubakorera vya vyuma nyunganira ngingo kujya nyene tubagirira accompagnement psychosocial mu vy'inyifato n'isanamitima nk'umusicologue niko tunaja kuri terrain chaque fois kubitaho. Rero abahora bahaza niho nagomba mpere kukumvisha nti uwo kubwira vy'ukuri impact ico bitanga mbega hari impinduka yabaye kubitaho kwabo bako baje ko bameze ubu hamwe mwoshika kuri tere mukiganira nabo nibaza ko mwotahana umunezero mwinshi kumbure ubu novuga nka jewe ndabubamwo mugabo ndabatumirira ko namwebwe igihe kimwe mwishikire kuri tere muganire na entraîneur muganire n'abajoueur muganire n'abantu baba bahari bariko barabiraba kumbure azobabwira byinshi gusumba ibintu abari ariko jewe ubwanje haragera igihe urumva ndi president w'iyo equipe deja haragiye ndabwira nti ejo mutangura entraînement 15h sawa urukino ruba ni 25 minutes mu mategeko mita hanyuma 25 minutes iyindi mita match yose 50 minutes pause ya 10 minutes hanyuma terrain ni moitié iga terrain normal dusanzwe tuzi ya football yindi sanzwe ni gipande cayo ni kuvuga 60-40 hanyuma hari gihe ndabwira nti rero mutangura saa 9 okay saa 9 gushika saa 9:45 tuzoba turi mu gaseanse ko kuganira gusa ntamenya umujwere umeze neza mu rugo bimeze gute ninde yumva atari bien ninde yumva atanezerewe nigikita konejereje uravyumva bemwe rakubwira benshi bazana ibibazo materiel je vraiment love temeze neza mugabo ubu ndiko ndivira ingene muhira ninashika je ndafise umugore n'umwana mugabo ndiko ndivira ingene biza kugenda tugaca tuva dutoye inyishu y'ikibazo cy'umwe wese aho nyene ava yuko atangura mbere yuko na match itangura donc ntibiba misi yose mugabo biraba rimwe nasanze ari ibintu byafashije abakinyi cyane ati twebwe twari tuzi ko ari umuntu yoza kutubaza si sava ati twebwe abantu bagendana ubumuga batubaza ngo meze neza abandi baca n'impineri yakwa kukugonga ubundi akagusuguma n'ukuguru ubundi akagukankamira ariko twe tukabona abantu twebwe twitaba boss mugabo twarabwiye ko turi aba grand frère gusa ivyo boss butarimwo kubera urumva bakonyuje n'imodoka akavuga ati boss twarabwiye twe nturi boss fata ko turi turaba grand frère banyu kandi ubu baravyakira. Rero impinduka ikomeye cyane iya mbere iboneka niyo yo kumvisha umuntu ko adasubira kuja gusegerereza umuntu umwe gusa niwe yatunaniye nuba yasubiyeyo
kandi tuzosubira tugerageze tusubire ku murondera inshuro ya gatatu mugabo abandi bose twumvishije ko bakwiye kuvayo baravuye kandi ubu ntibasubiye mu ibarabara kandi twaragerageje gukora ibishoboka kugira ngo baronke ikintu bakora abakeneye umutahe mu mushahara duhembwa mu buzi dukora tukagenda tugakora ko dukeya ubuze tugokeneye 200,000 akira mugabo uduhereza urita ejo twerekeye ko nawe ufise ikintu wimariye kugira ngo ejo uraza muri entraînement unezerewe uraza muri entraînement ufise akantu tahana muhira kugira ntitwamira ivya bindi byo kurondera ingene tugufasha gusa mugabo ahubwo ugere ku rwego rwako nawe bifasha hari n'ibindi turiko turaproposa murabona igihugu aho kigeze ma cooperative ibintu by'iterambere ubunye nka nipo simple benshi baramuzi atagira amaguru n'amaboko aheruka kurongora aheruka kuronka n'umwana ngira abantu ntibari bamizi tugere ko tumukeza kuri kazoza design TV nk'uyu aricara agapanga umugambi w'intuze w'amalapin inkwavu akawupanga akawuzana mu biro ati mundabire ko ari cyo mushigikira mu ngaha ico ni intumbero nziza yerekana ko umuntu afise aho yavuye naho yagiye umuntu yarizi ko ataca azovako mugabe ino saha yicara agategura umugambi ni intambwe nziza umuntu yarazi ko atamuntu yomwitaho mugabo akabona yitabwaho nawe yitaba boss iyo ni evolution nziza umuntu yahora kina muri comportement nka gender psychologue ngango bije gukora kubona mugabo namwebwe hagize hari kuko nubo baguma abaza hari nababwirana tukaza twumva uvuye mu rumonge ati twe twarumvise nkazabona Facebook baranyandikiye ati wewe hari ibintu twabonye kuri Facebook mwapost mwashizeho ibintu by'abakina nanje ndafise ikibazo nakugura mfise none noza gukina nanje ko nsanzwe nabimenyereye gukina urumva ivyo byose rero bamaze gushika naho baca aza umenga subwoba umengo aje mu gisagara wewe umva aje mu bantu bari bien organize wewe ari hagishika biranyorohera cyane kumwitaho je nihagarara inyuma ya tele ndiko ndaraba gusanga byanti naka yakeneye ibi uyu namufasha muri ibi namufasha muri ibi evolution rero iterambere akuva hamwe uja handi biriho makable n'ibintu biboneka cyakira na kimwe kigoyemwo muri domaine zitandukanye wahereye no kunyifato baranezerwa agatwenga hanyuma match iheze imisi yose muzoyibona ni mwashika umucoach arabagisha exercice detirma mugabo bahejeje cyotoga mwa match zagenze gubona gute ntawashavuje ubundi ntawabaye méchant par rapport y'ubundi kugira musabane imbabazi hanyene cyo twitahira utwo tuntu abantu ntibatumenyereye hano mu Burundi n'utuntu dufasha abo bantu n'utuntu dufasha abo bantu kumva ko bategerezwa gukundana no kwiyunga bakagira ubumwe kugira ngo bashike ku ntumbero yabo vyanka bikunda ni muri ubwo buryo rero dukoramo cyane gose uratuyagiye byinshi kabisa muri ubwo rukino ndetse n'ibindi mubafasha twarabonye ejo bundi mu minsi yahera mwugurura icese ubwo rukino ibirori vyabereye mu ntara ya Ngozi mbega ivyo birori vyagenze gute mwashoboye kwegeranya imigwi ingana gute hano mu Burundi mu gihugu cacu mwakoze cyane urukino rw'Ingozi rwa itariki 27 kwezi guheze rwarukino rwatunganijwe kuva kera mugo bikatugora kuko bisaba uburyo gutora abakinyi nka 30 hafi uvuye Bujumbura giye guhura n'abandi bakinyi nka 30 hafi usanze Ingozi ntivyoroshe abutegeza kuba deplacer tegeza kurondera aho barara tegeza kubagaburira iminsi uraye yo urumva se abantu twara baba abantu baruha cyane bisaba ko mutwara kare mu gatondo bagacashika bakaruhuka nibaza ko mubizi ko bitoroshe kwicara ukuntu nyene uri oblige kwicara mu modoka ugiye muri gukina ifa kugenda ukarumwanya wo kuruhuka twari tubifuza ko bahura n'abandi bari hariya bakagirana entraînement bakamenyerana bakazokina biyumva namwo muri bwa bumwe nyene atari equipe zigiye gutana mu mitwe mugabo ari equipe zigiye kunywana no gushigikirana rero ntivyoroshe twasanze bisaba uburyo bwinshi twaba miliyoni kubatwara kubagarukana gukora ivyo byose bikenewe kandi urumva twabitaho bose kuko baba bibujumbura baba bingozi bose nitwe tubitaho bose nitwe twabatanguje bose nitwe twabigije amategeko bose nitwe twabaye abantrenere bose urumva wasanga uri iyo kipa nk'abantu nk'ijana mu misi 2-3 weekend nyene urabibona rero yari equipe ya hano turashoboye FC na ubumwe FC Ingozi nizo twateguye ko zihura muri rwagwe rwo kubereka ko by'ukuri bashoboye by'ukuri bashobora kugira akantu kanezereza isi kanezereza
twebwe twabitanguje kanezereza abo nyene nk'abakinyi rero réussite yaranabaye nari nababwiye yuko nanigeze kuvuga ku bariko bambaza ama equipe hari yahi Bujumbura hari y'Ingozi hari yo mu Rutana mu Gakwende hari y'Imakamba zose ziko ziracariko ziraduga hari y'Igitega hani muyinga tugomba gushira yindi mugabo twagomba guhera kuri Ingozi ni Bujumbura kugira ngo abantu babone ko bishoboka naba abantu bari decouragé kuko mu vy'ukuri uburyo dukoresha nuva muri fondation ngo Patrick gusa nta bandi bantu benshi badushigikira barabikunda bahana duprometa ivyo bintu vraiment mugabo usanga abantu bafite ibibazo byinshi vyabo ku buryo bigoye nta nabo twidogera mugahi n'abatubwiye ati uraza turabe urandika iketo nzanire kugira ngo mvugane n'abandi mugabo ugasanga nta kivuyemwo mugabo mu vy'ukuri urwo rukino rwagenze neza Ingozi twaramaze y'imisi dukina kuri stade ku Gasaka buramatari yahora aheruka kuhava yaratworohereje turabimushimira aradufasha arahaba abantu bagendana bafite amashira hamwe na organisation amarezo y'abagendana ubumuga mu Burundi baraje baradushigikira no tu video turaharengira ngo twotubereka rero urukino rwagenze neza aho nanejerejwe cyane no kubona bimwe tuzi muri match yo hanze ushobora kuba ufise umukinyi wawe umwe babiri batatu muri match utoroka avuga ati kinagutya kweli uriya muntu kweli nibi agakubita igitsindo kinga agakubita bibiri agakubita bitatu abantu bose bakanezerwa stade yose abantu bakabanezerewe wenyine akumva ati ibintu ko ni jewe ndivyaba nije ndabigize induru iri kivugirizwa jewe canke hari kiri kintu cabaye gushikaho buramatara tubwira ati no ibintu ko mwari mwarabiduhishije mugabo muzi ko nitwabihisha twarabarondera gasanga baragiye nko muri administration babwiye ngo gendera be conseiller abibi gendera mugabo bishikiye bakavyibonera je nibaza ko za TV buntu zose niho zari nibaza ko n'abakuru babibonye kugira ngo naho nyene dukoreye akantu nkako kumbure dutegure na championnat imeze neza rero ama equipe muri no saha nayo atandatu mugabo hani Bujumbura iruhande ya atandatu hariho Bujumbura hoho muri zo zitandatu y'Bujumbura y'abagabo y'abahungu irimwo mugabo harimwo ni y'abakobwa hariyo ni y'abakobwa iri hano yo itari yaduze mugabo hariho na equipe y'abakobwa isanzwe yani Bujumbura icijamwe ikagira ndwi nivyo rero mu ncamaka ama equipe nayo izo nkino zabaye zagenze neza twarashimiye Imana turashimira n'abantu baje kudushigikira kumbere ni twategura izindi ko mwebwe twatanguye no kubana contact cyane ngira ngo tukaba tuzi ko musanze mwitaho ivy'inkino mu Burundi nibaza ko tuzobikorana mukabimenya Pacy mu byo ariko atubwira uciye ukivuga ikibazo naringize nariko ndiyumvira ikibazo ca mbere nari niyumviriye ati kubera iki guhitamwo football hanyuma mbega hoba hariho amakategori d'âge ikindi kintu naco uciye uvuga nariko ndiyumvira ikintu cerekeye le genre ibitsina yuko muyumviriye n'abakenyezi bagendana ubumuga ariko uciye ukivuga ariko urashaka sigurira ko ariko baradukurikirana nabo nyene bashobore kuvyumva yego murakoze kubera iki football kubera ko football nigo rukino nk'udafise amaguru abiri yose mu ntango nababwiye ingene twabigiyemwo iyo vyavuye ariko kandi haba hariho n'ayandi ma motivation tundi tuntu tugusuguma yaba Patrick yaba jewe na bamwe bitwa ba Jeff ne ku mutwe bitwa ba Floris n'abantu bakinye umupira kera cyane donc ivyo bahora ukinamwo wumvise hari umuntu abikeneye kabuzi yuko nawe ubwawe naho toro mu entraîneur muri no mwanya ushobora kugenda kuri terrain kabereka uti batera uko babigira gutya courage ugira uku donc ufise ico bivuga ko biroroha c'est motivant urumva rero ni football kubera ko ariyo twasanze benshi bakeneye aho twakoreye ivyo bikorwa vyanatumye tubitangura muri fondation ngo Patrick ariko kandi ni football kubera ko football ari ni loisir yacu n'urukino twakunze kuva tukiri bato n'urukino n'ubu dukurikirana n'urukino rukundwa n'isi yose n'urukino rukundwa n'abarundi benshi rwakinywe n'abajene benshi mu gisagara no wanashaka na ruguru nico gituma football kubera ko ifise ico ifasha abo dusanzwe twitaho kandi ifise ico ifasha twebwe n'abantu benshi mu Burundi muri rusange nico gituma football hanyuma ikindi rero wambajije amakategori y'abajayo mu bisanzwe ni kuva ku myaka 16 kuduga nuko mu mategeko babivuga
ntibavuga ngo gushika ku myaka iyi bya bindi tuzi ngo event nta birimwo muri football des amputés badusaba gusa yuko ari umuntu ari kuva ku myaka 16 kuduga. Hanyuma ikindi ni uko urumva uri mu ntango ubikunda uvyimvamwe ubinezerewe ubona ko abikeneye uwakubwiye ko ari cyo vyomufasha wese yaba muto yaba mukuru kuva ku myaka 16 duca dushiramo nta ngorane nk'ingozi. Hari abantu batatu b'abatamba bakuze kweri bari muri karani senkani baje kazana agakino kumiga ukavuga none ibintu biki. Rero kuri twebwe nta kibazo tubifisemo naho ejo batubwira toya urenza 40 ntimusubireyo twebwe no basenkani tuzomusubizayo akine nawe kubera ya ntumbero dufise. Ashobora kutaja mu match bimwe byemewe amategeko atamwemerera tukamukuramwo mugabo kunezerwa nabwiye ko sport ifise irindi banga ryiza cyane ifasha gusumba gusa kuba wagiye muri tere gukina. Hari ibindi vyiza byinshi sport imaze football imaze ishobora gutuma umererwa neza. Abo rero nitwabashira inyuma ngo nuko bakuze nabo nyene tuzobiyegereza tuzona tubiyegereza. Hanyuma ikindi ari wambajije abadamu ubu monde turimwo kwisirikira duga ntawo gusigara inyuma rimwe. Wanashaka hasi icyimvira twari twimviriye mu ntango twari twimviriye abahungu kuko ni batugira football. Abakobwa benshi bari muri sitting volleyball benshi mu wakigwa mu twafasha ngira ngo benshi bari guhava biyumvira ntavyo bambariye mugabo neza ko benshi bari guhava biyumvira kujiyo nakari asanzwe azi cyane mu bakobwa bo mu bagendana ubumuga kiyokina izina kanaka. Mugabo hariho umuntu w'umuzungu yitwa Fred yari yaje mu Rwanda asanzwe atwara komite paralympique urukino rw'abagendana ubumuga muri Afrika. Yari yaje mu Rwanda rero kuraba sinzi ibikorwa byari korera mu Rwanda baca baramubwira ati mbega urazi ko federation mu Burundi nabo yatanguye bagomba bagire lancement yayo mu ndwiza. Ate ivyo none ko atavyo twamenye twebwe iyo turi urumva turacafise intambwe yacari ndende abo bakeneye kubimenya wafateza kubimenya donc turacahacari hewe bikenewe byinshi kugira ngo tumenyekane gusumba hano. Mugabo icyo yaciye akora yaciye ava mu Rwanda imbere yuko asubira hanze yagomba aje muri Colombie abanza kuza muri ya lancement officiel hano nayo nyene nibaza ko ndaza kubaha ka video mukeneye kubiraba birabe yarayizamwo ariko aratanga aravuga ijambo rero niwe yatumotivye niwe yadukaburiye kutibagira abadamu kubera rero hari haje abagendana ubumuga batandukanye ya magroupe turavyandikamwe urumva agira ati twebwe turafise equipe ya turashoboye FC y'abakinyi bo bakinira urukino rw'umupira w'amaguru abagendana ubumuga tuza kugira lancement officiel umunsi mu Ngagara ufise umwanya aze kuhaca ucu usanga abandi bamwari kumwe muri groupe entreta abantu bafise canke bagendana ubumuga barakundana bafise akantu ko gukundana cyane d'une façon particulière. Rero nico gituma habayeho akantu kenshi baca baza nabo gushigikira abagenzi babo. Uwo ico gihe yashikije ijambo yaravuze ati ikindi nagenda basabe turabashigikiye cyane nimandanye iyo procedure y'amategeko twari turi mu vy'amategeko muri ministere hanyuma muyihejeje muzotumenyeshe tuze kubashigikira mugabo turabasavye ntimuze mwibagire gushanga bigeme mu mategeko ya komite paralympique barasimiza cyane ko abigeme badashigwa inyuma. Kuva uwo munsi nyene abigeme baraho hari habace bavuga ati je nanje rukira nabonye ruryoshe kuko yabibonye nanje munshiremo ubwo nyene equipe bihereye aho nyene. Ubu rero equipe irakina kuwa gatandatu hajya nyene yindi equipe ikinira hakina abakobwa hanyuma kuwa kabiri no kuwa kane hagakina abahungu. Rero ubu rero barimwo n'ingozi twaratangiye kubegeranya izindi ntara ntiturabegeranya kuko ntabariyo twarasaba abahungu gusa mugabo ni vya bindi ngira ngo mu bikorwa tugiye gukora mu migambi turiko turategura ngire ko ndakivuga ku cerekeye imigambi dufise ni ico cuko no mu zindi ntara dutegerezwa gukwiza equipe ni muri buri zibiri mu ntara imwe mu za ntara za kera hanyuma hakabamwe n'indi equipe imwe yabigeme mu gihe baho bari kukurumva sare intara usanga hatari habagendana ubumuga benshi mugabo biragoye teza guca muri yamashira hamwe yabo teza guca mu bintwaro tegeza gukoresha uburyo bwinshi. Mu migambi rero nuko hugururwa ama equipe hashoboka hose hatabuze mu equipe mu ntara imwe yose yabigeme n'abadamu
yego nivyo. Mbere yuko turangiza rero nagira ndagusabe tekerera akajambo ariko baradukurikirana, maybe hariho abariko baradukurikirana bafise muri famille ziwabo mu miryango yiwabo abagendana ubumuga canke bavukanye ubumuga, cangwe se abariko baradukurikirana bumva yuko bafise ico boterera. Yego murakoze cyane, impanuro, intererano, ico dusaba mu kurangiza. Bwa mbere turabashimira mwebwe mwadutumiye kugira ngo ibi byose bija habona. Yego twovuga ngo hari abacu bakabibona, hari ababibonye kuri RTNB, mugabo sina yego RTNB birabwa na benshi, ariko aho bishoboka hose abantu babona bakumva kandi byiza bakabishima bakabishigikira. Rero akamo no gusaba ko abantu bose, inzego zose zo mu gihugu n'abantu bose basanzwe batari muri administration canke mu bindi, baha agaciro abantu bafite ubumuga, kuko nabo n'abantu, uretse ko ari abantu nabo nyine ibyo bashoboye. Ndaza abagendana ubumuga muri iki gihugu batunze gusumba abitwa ko bakomeye. Mvuga ntabitwa ko bakomeye, ko nababwiye yuko uwitwa ko akomeye bihinduka umwanya uri wose, naho twari twifuza ko bose babaho bakomeye. Ndazi abafise ubumuga ari abakuru batwara igipolisi, batwara igisoda, afise ubumuga. Ndazi abafise ubumuga badandaza bigacamwo. Urumva abantu barakwiye guha agaciro abantu bafise ubumuga, ntamwereke ko mengo n'umuntu atari wo gukonsidera, atari wo guha agaciro, atari wo gutebaho, atari wo gushiramwo muri vya bindi we wiyumvira ko wokora. Oya, bahabwa agaciro nkuko n'abandi bose bafise agaciro ku rugero rumwe. Noneho sinohogora cyane kuko nyine cyubahiro mukuru w'igihugu aheruka no kubivuga aho yari ari muri Ethiopia. Yavuga cyane ku bajene mugabo ni mu bafise ubumuga muri rusangi, aho babasaba yasaba wenyine ati ndasavye cyane cyane muri Afrika abantu bafise ubumuga mu baha agaciro nkuko n'abandi bose kandi mu madomene yose. Anatumira ati muri iki gihugu vuba turategura ihuriro kandi nkeneye kubonamwe abafise ubumuga bagendana. Iyo barera abantu bose bo kwimvira nkawe bakumva ko muri izo domene zose, muri ivyo bintu byose, muri aho tuzafatika ingingo ntidusavye ngo mu gisoda no mu gipolisi haje abafise ubumuga. Oya, hariho ahantu technique ubona yuko mugabo abantu basaba reflexion umutwe, kwandika, kwiyumvira, gupanga. Abafise ubumuga barabikora neza cyane. Nibaza yuko bamwe muri bo mu turabireko, nibaza ko akandi kamonotera ni kuri babane nyine bafise ubumuga. Iruhande yo gukenera ko babakonsidera, badukonsidera, baduha agaciro, banza mwiyemere namwe mu by'ukuri, mwerekane yuko mushoboye, mwerekane yuko. Hanyuma ikindi, none ko mbona ibintu bica mu migambwe nk'ubu, ko mbona zo federation ziragira bazitwara, wewe bagutwara bagukuye he, wewe uja muvuye he? Kweri ko abantu batumva yuko naho mfise ubumuga hari ivyimviro je bishigikiye, ivyimviro ndavyumva, ivyimviro vya football ndabishigikiye, ivyimviro vya business ndabishigikiye, ivyimviro vya politique ndabishigikiye, nandi ibi ndavyumva vraiment. Aho niho bakumenya bakavuga ati okay, none ko batumva yuko abafise ubumuga bafise uburenganzira bwo gutora, none uzotora ibiki? Uzotora hehe? Uzotora nde? Uzotora ibintu bimeze gute utitaho, utamenya, utanabaza ivyo ari vyo? Urumva ivyo byose birakenerwa yuko abantu iruhande yukenera ko baguha agaciro, nawe wewe ube mu kibanza ukwiye kubamwo, ntiwigizeyo. No kuvuga ngo umuco w'abakinda basaba kutigizayo, ahubwo naho babigizayo batubarire, kuko nico tubereyeho twebwe. Uwigijwe twereke uwamwigije yuko atari ko yarakwiye kubikora, ashinye kubandanya mwigiza yabikore. Mugabo nibaza ko atavyo yoshobora, kuko akarero dufise kanini hano muri iki gihugu ni nyine cyore mukuru w'igihugu kandi araha agaciro abafise ubumuga. Nivyo tubashimire Pacy kubona mwitavye ubutumire. Murakoze cyane namwe. Ndagushimira nawe Kikima Kwinto. Bashimye cyane gose. Yego twongera twifuriza isabukuru nziza umukorege wacu, ngira ntimwamubonye ngaha Yves Balake ntiyashoboye isabukuru yabandanije. Yacabandanya canke jo sinzi ko yoba yatashe atevye. Twongera dushimire na Club Desperados yadutijije kino kibanza. Twongera tubashimira namwe mwese muko muradukurikirana. Mwibuke kusangiza abandi kino kiganiro, mugire na subscribe kugira ngo muze muraba mbere kubona bino biganiro. Tuzosubira naho ubutaha.